upangiye aguciye kuri kuranwa gacupa mushitse muhira ngo ukabona ka message ngo ayicupa yo wayarose ariko ayo kunyishura wayabuze ati wayabuze ni comportement gaca musoro utwiyo ngo sohoro twawe twose utandishe urasohoka urandiha canke urasohoka canke ugasanga hari abandi banyene amazu ugasanga umuntu aje kukuramutsa ngo nta mushitsi yinjira abashitsi babaye benshi unatapanze babaye benshi canke utarariha inzu usumye inyama kaba ikibazo waye inyama yurayaronka canke urumva ukamenga upanze ukamenga urinyege ujye upangiye ukamengo ni umuvyeyi wawe canke ni papa wawe uciye ku kabari mugenzi yaguhitanye ugurira agacupa upangiye aguciye kuri kuranwa gacupa mushitse muhira ngo ukabona ka message ngo ayicupa yo wayarose ariko ayo kunyishura wayabuze ati wayabuze kandi nawe biba byamugoye izo ngendo rero nizo natuba turiko turahanura kubera umuntu birabagora ariko kandi muri iyi ndirimbo ntabwo twavugiye ibi kuko hariho abantu nabo b'ibigabo bayaronka ntibishure abo rero ntibari mu bo twavugiye abo bigora ariko tukiri ngaha nyene turi tariki ya ndwi ukwezi kwa kane bisigura yuko nyene inzu muri kano kanya ariko abara ahavuga ati itariki indwi zamaze kwinjira abakozi bose benshi ni tariki 28 z'ukwezi guheze abandi banyuma ni tariki 5 canke tariki 4 ariko nko ku bantu biba vyagoye bagashikana ino tariki ya ndwi uri kuravugira ko nkuno musi wumva ko akajambo kavuye ku mutima cyane wokongorera abavyeyi badutunze mu mazu yabo kugira nibabe badukarira kuko wabicije no mu ndirimbo ariko dushaka ubivuge mu majambo ariko uhimirize abo oni bene amazu oya bene amazu nibihangane hari ahantu twakaririmbye mu ngaho ati ihangane ayaronke nibihangane kwihangana ni byiza kandi hari igihe usanga abanyina amazu nabo yashika ndabitahura hari igihe usanga nabone hafise amadeni abandi nabo imana iguma ikora kuko nawe kijya kigongo uri kurakora kuri bariya abantu ntibyijyana kuko iminsi yose gutahurana ni ikintu gikomeye cyane rwose banyina amazu rero ukabona nubwo ari akabanga kugira ngo barindire indirimbo ariko ugeragaje kuraba kuri rya kava urashobora kubona ndi umuntu akenye mu nyuma ukambona naratunze